abakobwa niko dusanzwe tumeze kuvuga jise urashobora kubona ikintu ari ico mugabo akaba atari ngombwa ukivuga si buri kintu cyose ubonye ari ico bari ngombwa ukivuga guteranya urugo utubatse bro ano bamaze kugira mu bana babiri naho byo bari ivyo wewe uri nkanduri Yesu Bikira Mariya amakoze kubinjirira ivyo vyo mwana none ndamubaza ahubwo washaka koresha umwanya habiki labda kugira wumve kunezere kugira uteranye urugo rw'abantu babiri uwo mwana nimba yari uw'abandi wore n'wabonye yikuje kuba incungu y'uwo mwana uwo mungu uvuganye n'uwo mwana nako utaramuzana gashisize ushaka ukeneye uwo mungu nushaka ukujya arabivuze kuri kamera twari babiri n'urya muhungu nyene umunsi abitubwira Chantal twari babiri uyo muhungu nyumba umukeneye azonza mugabo wowe nzi ushaka kumukenera Chantal wenyine ntaranza kuri kamera ngo ambaze avuga ati bera uwo muhungu ndakeneye umuzane urumva ndakeneye umuzane none wewe uza kumbaza gute ngo uwo muhungu ariho twari babiri abije navuze ikiri ku mutima kandi naringendanye igihe kinini sinobona umuntu ariko ararera umwana atari wiwe kandi je ndabizi unumva ugakoresha umwanya je sindamukeneye nare babwiye n'imbere ya kamera je nzobereka kwanza umu boyfriend wanje agangutse uko kuntu apana koresha umwanya bandamukeneye nari kumurondera amatukicara hanu tugateranye ico shaka kumubwira nkabimubwira umwe kuri henda genda upambana n'uwo mugangi wa mu boyfriend wawe ureke kwinjirira ivy'abandi eske je noza kwinjira we n'uwo mugangi wawe uvye kuryohera naho wowe ufise amakosa vyo kuryohera kubera gutegeye Chantal ati je cyo kintu kurambwira ku mutima kinase kungumamwo ndakinoci uwo mubwira umugabo wawe bakamenya ingene babiyaga we ni wabaye kipawo juma kugende udedembe kutagiye umubwire cyangwa umusange inbox niba atari hiti warukene no je Chantal rero niwe nshaka basi Chantal aho uri wose unyumve vrema uzozunkureka ikiceye abantu bose barabona kumengo ndiko ndabesha abantu bose Chantal n'umukobwa ngira bari hari ikindi kintu bahuriye kuguma bakeneranira Chantal ngira aramutinya imuga Chantal uri he uzoze uvuge unkureko aba bantu baguma bandondera bantuka ego uzoze imbere ya kamera vrema azoza vrema nzomuzana azoza nimwamukenera mwe muzombwira ati turamukeneye wa muntu aje abeshuze ivyo uri kuravuga jewe azoza ndisire Wantu bakunzi bakoresha umwanya media muri fresh muri bon ni Mr Tugesho n'umunyarusaku ni Sutwa Chawa Mr Vuguta Kanyamuji Mr Sutwa Chawa Mr Tugesho sasa rero uyu munsi urabona ni wa mukobwa Bella ni wa mwigeme Bella aho hari undi mwigeme yesa kurabahereza ni hatari rero hari undi mwigeme rero wa mwigeme night wa mwigeme mu Rundi kazi night bon just arambye ati koresha umwanya je vraiment nataye gukurikirana kuva kera kandi sinimba nifuza yuko ugwa mu biyasho mu bibazo nk'ivyo werutse iminsi ugwamo rero mbye ati je ujya mwigeme kwanza arabaho kuba bibona kuri kamera ntazi yuko uyu mwigeme Bella abaho niko Bella guca ndamuhuza nawe kugira agirisha mubwiye peut-être hari ikindi banga yo batubikiye je ntazi ko je unsavye ikintu nkiki ndaguhereza nayo mikugira menye kikugenza nawe menye inzira tugiye gufata reka rero manze ndamuhikaze kwanza Bella ni sawa Bella ni sawa umeze neza yego je meze fresh ndashima yego night ni bon meze neza night uravumuririmbira gato yuno mwigeme kugira urabe yuko atuza nyina amere neza shasi nibaza ko indirimbo zava zimuturisha cyo nabonye mbona amajambo bo night umufata nk'ikuno mukobwa kuva umubonye kuri rezo sosio ko ndamufata si vyatari no gusa ni abakobwa niko dusanzwe tumeze kuvuga jise urashobora kubona ikintu ari ico mugabo akaba atari ngombwa ukivuga si buri kintu cyose ubonye ari ico bari ngombwa ukivuga guteranya urugo utubatse bro ano bamaze kugira mu bana babiri naho byo bari ivyo wewe uri nkanduri Yesu Bikira Mariya amakoze kubinjirira ivyo vyo mwana none ndamubaza ahubwo washaka koresha umwanya habiki labda kugira wumve kunezere kugira uteranye urugo rw'abantu babiri
uwo mwana nimba yari uw'abandi wowe rero wabonye yuko uje kuba incungu y'uwo mwana ahubwo ndagutwenze gose umva mu bisanzwe kwanza je uranzi mbega je nitwa Bella nawe numvise ngo witwa Night mbe ni Night ijoro nzi ko ari ryo gitwa Night sinzi ko uri kibona joro hama jewe ibyo wambaje navyumvise kandi ibyo vuze ndavyumvise hama je koresha umwanya sindamukeneye ntako noja guteranya urugo rwiyo mbewe uje kubimbaza ibyo nkande kwanza nkande ego waravyumvise narabivuze wabibonye mu makumarizo sosio none wifuza iki mu bisanzwe ushaka iki wowe ushaka umuco canke uje kubimbaza wewe nkande kwakoresha umwanya canke ufana iki nakoresha umwanya canke umugore wiwe Chantal wewe umufana iki ku buryo ushaka kundondera ngo ngumbwire ngo byo nabonye ku marizo sosio urinde wewe I am Night kandi ndumuririmbye kazi nta kindi kintu kirenza aho ndico hama koresha umwanya sije namurondeye ngo kugira ndakuronke wewe kuko nta cyatari ndakurondera ko ndavyibaza nuri umu producer nuri umu journalist nuri umu nta kintu na kimwe uri ico muri industry ntacuri ico just nshatse kuvuga tu umenye guteranya urugo utazi ingene gubatswe si vyiza uwo muhungu wowe uvuganye n'uwo mwana nako utaramuzana gashisize ushaka ukeneye uwo muhungu nushaka ukurya arabivuze kuri kamera twari babiri n'urya muhungu nyene umunsi abitubwira Chantal twari babiri uyo muhungu nyumba umukeneye azonza mugabo wowe nzi ushaka kumukenera Chantal wenyine ntaranza kuri kamera ngo ambaze avuga ati Bella uwo muhungu ndakeneye umuzane urumva ndakeneye umuzane none wewe uza kumbaza gute ngo uwo muhungu ariho twari babiri Bella je sinaje kukubaza nje kugutahuza umenye ikintu kimwe hari ukuri buri muntu wese abazi ko ari ukuri mugaba atari ngombwa ego ndavyumva kandi ndabitahura uko kuri rero harageraho ukugendana imyaka myinshi ukumva byiza wo kuvuga okay wakuvuze kugira ngo ukikirero byiza wo kuvuga jewe nta kimwe nashatse kunguka je nawe nkeneye hari beef mwafutane na Bella mwarigeze gusangira umuhungu Bella Bella ni Chantal sorry pardon jewe umugore wakoresha umwanya nta beef dufitaniye nta nimwe vraiment nta nimwe ndakubaza kumengo wewe ivyo birakuraba ibitabaje patiri bazimukoreze none wewe uje kubimbaza nkande kwanza wewe bikurya hehe bikubabaje hehe kuvuga Chantal wenyene Chantal ntaraza kuri kamera ngo abimbwire jewe ampamagare jewe abimbaze kuri kamera hanyuma haca mbona wewe uraje urukura abimbaza iki biga nabonye kuri kamera nagize nabi je navuze ikiri ku mutima kandi nari ngendanye igihe kinini sinobona umuntu ariko ararera umwana atari wiwe kandi je ndabizi unumva ugakoresha umwanya jewe sindamukeneye nare babwiye n'imbere ya kamera jewe nzobereka kwanza umu boyfriend wanje agangutse uko kuntu apana akoresha umwanya bandamukeneye nari kumurondera amatukicara hano tugateranye ico shaka kumubwira nkabimubwira unumva risine kuza imbere ya kamera man ndamukwereze apana mwebwe wose umuntu agangutse none Chantal wenyene ko ataraza imbere ya kamera ngahanyuze ngo abimbaze wowe nkande wewe wita mu bitakuraba uri giki kwa Chantal uri giki kwakoresha umwanya nakubwiye Jendi Night kandi umuririmbyi kazi nakindi kintu ndico abarimbyi kazi bo ni benshi aho ni bahere kuwa mbere ko bangana mu Burundi hanyuma bazeje kumbaza uko Chantal kuba ataraza kuri kamera nuko yagusuzuguye ntiyasuzuguye habwiye iyo batari ibyo yari kuza kubiyeshuza imbere ya kamera nta mwanya afite wo guharira nawe nta mwanya afite wo guharira nawe kandi we nibaze Chantal kutamuzi je twariganye kuva kera turi kumwe twariganye turi kumwe turi kurihenda we kurihenda genda upambane n'uwo mugangi wa mu boyfriend wawe ureke kwinjirira ivy'abandi eske je no za kwinjira we n'uwo mugangi wawe uvyo kuryohera naho wowe ufise amakosa vyo kuryohera kubera gutegeye Chantal ati je cyo kintu kurambwira ku mutima kinase kungumamwo ndakinoci uwo mubwira umugabo wawe bakamenya ingene babiyaga we ni wabaye
kipawa juu makugende udedembe imbere ya kutagiye umubwire cyangwa umusange inbox niba atari hiti warukene none wewe yego ndakumva ndagutahura no jana nimero ya office na nimero ya office wamuronse gute na nimero ya office wamuronse nakuba naramuronse naramurondeye urumva naramurondeye hanyuma umviriza ndakubwira ahubwo nawe ni hiti ushaka hiti ushaka kuko mfisonzo yikura ni hiti ushaka kuko nawe iyo udakeneye hiti ni wari kumamagara ngo ndakubaza ivyo mbaza wowe ntibikuraba ubimbaza nkande wewe nkande nyimba uri umuririmbyi ngo wowe ngo umuririmbyi kaziki abo hera rero nibahera abarimvyi bose bari nga mu iki gihugu cy'u Burundi nibandondere babimbaze nyimba wewe wigira ngo umuririmbyi ushaka kuza kundondera ngo mbaze ivyo navuze dabera icome yacu twese turabakobwa kandi turashari batoye cyane nimba naje nkaze nuko vyankoza ahantu silver twese tuzogira bera ibaze ari wewe bazi naho vyo bari ivyo uri mu rugo hakaza kandi gashwe bebe kagakobwa kaza kadedembe naho vyo bari ivyo agakobwa kataranishikana kataramenya urugo icarico kazumva wora amaze kurujamwe urazi ngene bimeze naho vyo bari ivyo ukabona kana kariko karaza kita mu bintu katazi yo vyapfuye kuko izi sanu zishantare yumvirike wasanga mu misi yo bivuze nimba ari ivyo usanga yo bivuze naho mu misi mugabo zawakije uwo muriro uri kuratsa bera uzomenya kuzimyaho uri siri kuzozimya uri siri n'ivyo uvuga ego je ndisiri kandi nzowuzimya uri siri ivyo uvuga ni utawuzimya naho negerezwa uri siri nakubwiye ko ndisiri impapuro za DNA urazifise z'umwana nase je nakubwiye ko ndisiri ko nzowuzimya kandi Chantal we nyene Chantal nyene ni wazoyuzimya kuragira nsivyo je nakunaje naho ndumuririmbyi kazi mugandi muri industry ndazi bera yabo ma commentaire y'ibintu uri kuragira ukazisoma basuka unacisha kwa amaso pa je ndazisoma kandi mandazibona ubuzibona none ivyo uri kurakora biraguha nyene umutwe uburi pause nyene ivyo manumva nyene ndi free nta kibazo na kimwe nifiti sha zorubona from sindubaka gusa sinibaza ko vyo bavyoroshe nko kubibona uburi kurateranya abantu bahujwe n'Imana jana vyinshi nari nkeneye kuvugana nawe sinenge no guterana amajambo ko mu buzima bwanje amajambo no kuri sikirenga niyo mpamvu bora niyoroheje hakirikara amajambo sikirenga bera ati byo zoshobora kuzimya naho wowe ushobora kubizimya wari kumwegera inbox mukavyiyagira egura koze kumanura kandi nakumvise ndagutaho nyimba waruje kumanura navyonze hama jewe kuba naravuze biga namfise impamvu kandi je sishaka kumera wo kumeze kandi sishaka kumera uko nakameze canke ukunda meze twese Imana yaturemye gutandukanye twese dufise wewe ufise comportement zawe nanje nkagira comportement zanje ukuntu wakuze siko je nakuze abavyeyi w'indero baduhaye simwe urumva hama jewe kuba narabivuze biga ndafise igituma ndafise impamvu hanyuma nimba vyarakubabaje vraiment wifataho babaye wihangane hanyuma Chantal nawe ni wazoza nga Chantal niwe nkine urumva Chantal azoza nga hama avuga ati bera ukunuku jewa mbeshuze canke nyimba nere nyimba ntera naho abantu bose babimenye ko ndiko ndabesha urumva sinzi rero icumbo naco ngira ari ikintu kizima wo ufite ko Chantal kuko buri jambo ryose kumuvuga Chantal Chantal si umwana si twebwe nk'abaje nafisi ivyaba ariko arakora ntiyoza kwiteza no makamera none umviriza yego wavuze ati ngo ni woza kubimuvugira ngo ntiyari ngo osanga aho yari kubivuga none ko atari bwahamagare umugabo wiwe kugiza ino saha abimubwire ivyuma ari vy'amabiri mu nzu ko atigeza abwira umugabo ati tora kamera je mvuge ikibazo mfise ku mutima ngendanyigiye erega nawe ntihaganye nyimba ari ivyo kandi ndazi ko ari ivyo kuko ndazi umutima wiwe ntutuje umutima wiwe nta aguma afise amakenga umutima wiwe avuga ati Imana ndabimubwire canke ndeke urumva rero wowe kuba wandondeye vraiment ukabimbaza je kweri ndagushimiye gusa nuko nyene ushatse kunkarira ukuntu ariko jewe navuze ikiri ku mutima wanje kandi jewe uko meze siko wowe umeze nyimba naje kubimubwira mfise igituma nyimba naje kubivuga mfise impamvu na vyinshi novuga bera gusa turacari bato turacafise urugendo rurerure tuze turapunguza hari ibintu biya bitaturaba dushobora kurabisha amaso tukihorera turi bato dufise urugendo runini yawe je nawe hari hamaze kunanga akature kunanga rahasimba twe tutarasimba
nukwitwara bukebuke ivyabo bazovyihereza bera sinko muvyinjiremo bazovyihereza rero singombwa uvyinjiremo umurungu munyu bazovyihereza urashobora no kubivuga mbere nakoresha umwanya akamenya yuko ujya mwana atari gwiwe muga love kaguma ari kujya nyere bakaguma bana kandi koresha umwanya nabizi kandi abizi boca bakubona gute munyu muga bimenye munyuma basimvira ko abimenye je Chantal rero niwe nshaka basi Chantal aho uri hose unyumve vraiment uzoza unkureka ikiceye abantu bose barabona kumengo ndiko ndabesha abantu bose Chantal n'umukobwa ngira bari hari ikindi kintu bahuriye kuguma bakeneranira Chantal ngira aramutinya imuga Chantal uri he uzoze uvuge unkureko aba bantu baguma bandondera bantuka ego uzoze imbere ya kamera vraiment uzoze hanyuma je unyeze canke ikinyagire none nawe ndakubaza umugabo ni utamuzana na uwo mugabo uvuga ataje naho umugabo wawe uyo uga papa uga mwana ategerezwa ariho kuko umusaba ivuga ni ibintu mwapanze nyene murabize no bera ni tubabanzi muzovyagira uwo mugabo na mama bae nabikapanze azoza vraiment nzomuzana azoza nimwamukenera mwe muzombwira ati turamukeneye wa muntu aje abeshuze ivyo uri kuravuga jewe azoza ndisire